leta y'u Burundi yarashoboye kumva kamo k'abajejwe amavuriro mu gihugu hagati, kuko twari twabonye yuko na cyane cyane mu gisata cyo kwakira abavyeyi n'ibibondo harimwo ibibazo bike bike tugenda tubona, bigatuma amavuriro ya ruguru aguma arungika abagize ibibazo mu mavuriro y'Ubujumbura, cyane cyane bijya bitaro bikuru, ariko bihaca bitera n'imyidogo kuko wasanga hari yahuzuye. Ubu rero intumbero yacu mushikiranganje nuko turonsa ibikoresho amavuriro ya ruguru kugira dupfunyirize urugendo abene gihugu. Rero ni muri iyo ntumbero nkuko dushikikiwe na nyiricubahiro mutambukanyi wa nyiricubahiro mukuru cyacu Burundi mu Rutana mu ndwi yarabitanze, kandi n'umukuru w'igihugu wenyene nyiricubahiro yarabitanze mu ntara ya Bubanza muravyibuka. Rero ibikoresho tugenda turatanga ku mavuriro kugira ngo dusahirize. Ubu rero hari haramukiwe intara y'ubuvuzi ya Ngozi na Kirundo, nkuko mwabonye abaserukira intara y'ubuvuzi ya Ngozi na Kirundo bari hano, n'ibitaro bitandukanye hamwe n'amavuriro mato mato. Ibikoresho rero biciye miliyoni 188 z'amahera mu Burundi muri z'intara zibiri, bije gusahiriza nkuko bavyivugiye. Hari ivyahora bibura ibitanda, ugasanga babuze aho bakira abavyeyi. Ubu rero bigiye koroha, tukabasaba rero yuko nkuko bavyemeye abajejwe gutunganya ivyo kuvura mu ntara babivuze, kandi barongoye ibitaro yuko bagiye gufasha kugira ngo abene gihugu bagire akarusho. Uwibungenze agende, hageze ko yibaruke neza, ariko yibaruke avyare bake, avyare ku rugero. Naco nikiri muri politike ya leta nkozi kandi mvyeyi. Rero turashima yuko na hirya y'ejo mwarabibonye hariho za Rusehabaniha twatanze n'intara ngo zirimwo. Rero ubuye mu ntara zose ubuvuzi mu bure bw'ubuvuzi nkuko nyiricubahiro mukuru cyacu Burundi yari yavyifuje, nuko atamwe n'igihugu twosubira kubona aburi ingene ashika kwa muganga canke waje ku nderuzo. Ubu turemeza neza yuko uyu mwaka uheze wa 2020 ambulance Rusehabaniha ziri hose igihugu cose. N'ubu rero twaciye turondera n'ibikoresho nibugenda mubona tugenda turatanga, ni nk'ideni ry'urukundo kugira ngo bashobore kwakira neza abene gihugu, hanyuma ikunde bagira amagara meza, hanyuma tuje kubikorwa by'iterambere. Ironswa amavuriro mato mato n'amakuru n'amavuriro ya leta, n'urutonde runini kwara amavuriro menshi haba mu ntara ya Kirundo canke mu ntara ya Ngozi. Nk'umuntu aserukira abasanzwe bari ku kivi imisi yose mu magara y'abantu, ibikoresho turonse ni ibikoresho bizodufasha mu guteza imbere amagara y'abakenyezi n'ibibondo. Ni ibintu twari dusanzwe dukora, ariko rero ibikoresho bizodufasha kongereza ingoga turazifise, ariko hari igihe y'ubuzi dukoresha usanga amagara y'umukenyezi canke se n'ikibondo asinzikaye. N'umunezero rero ntangere mu majambo make, nibaza yuko ubundi tuzosubira kuvuga ngo byatunaniye kubera ibikoresho tubuze, bizoba bitunaniye kumbure kubera umwe n'uwundi yabaye ikigaba, ariko kuvyerekeye ibikoresho nibaza yuko ubu turashima. Bwa mbere nashaka mbanze ngaragaze umunezero ko turonse ibikoresho bizodufasha guteza imbere amagara y'abantu, amagara y'abene gihugu dusanzwe turiko turakorera. Ibi nk'abajejwe amagara y'abantu mu ntara canke mu burere tuzofashanya na cyane cyane mu kuja mu bikorwa vya misi yose bijanye na supervision kugira ngo dushobore gukurikirana neza na neza ingene ivyo bikoresho biriko birakoreshwa neza. Hanyuma tuzobikurikirana kugira ngo ntivyibwe canke ngo binyuruzwe canke ngo bikoreshwe ico bitagenewe. Anje nagira ngaragaze akanyamuneza mfise kuri uyu munsi kwinga abantu baduheje kuronka mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi. Ni ibikoresho akuru bije gufasha guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Nakanyamuneza cyane ntangere kubera turavye amavuriro amwe usanga ari kure y'ibitaro, gutyo bizoheza bigira akamaro mu guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo, kuko bazoheza bashobore kwakirwa batiriwe bararuha. Natwe n'umunezero ntangere kubera turonse ibikoresho bigiye kutwunganira
twe dusanzwe twakira n'abagore benshi cyane ngaha. Rero ivyo bitanda mudushikirije aya matériel muduhaye azodufasha kwakira abavyeyi, kubera na twebwe twahora turindiriye ko bamwe bavyara, ariko ubunya tuzoca turonka ibitanda vyinshi vyo gukorera. Mu busanzwe twebwe n'umunezero mwinshi cyane kubona turonse ibi bikoresho, kuko twahora duhura n'ingorane nk'iyo abanyagihugu bacu bafashwe n'imbanye mu ijoro, twahora tubura ingene tubashikana kwa muganga, mugabo bamaze kudushikiriza ama ambulance 3. Ico kizotuma ata munyagihugu wacu yongera kwicirwa n'imbanyi mu mihana. Bashitse ku bitaro naho urabona ko batwongerereje ibikoresho, hari igihe bahora baza ugasanga ibitanda ni bike, bakaba bararindiririye hanze, mugabo ubu unye nta gwitwazo ruzohaba, uwo ari we wese aje azoshobora kwakirwa ku mwanya, avyare ku mwanya, n'ibikoresho vyo kumwakira twabonye ko babiduhaye. N'umunezero rero, turanezerewe.